Turaguha ikaze mukozi w'Imana Viane ushike hano uganirize ubwoko bw'Imana. Yesu abahezagire. Nuko adutera agakorasi kavuga ngo birondere ndabirondere ivy'Imana birarondegwa. 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 Ivy'Imana birarondegwa. Yesu abahezagire kandi. Yego. Nuwo muririmbyi yavuze ngo ivy'Imana birarondegwa. Aho umuntu yagumye aryamye ntavyaronka. Oya. Ariko tera intambuko imwe gusa. Urondera Imana. Imana itera nyinshi gufata ukuboko. Yesu abahezagire. Petero yigeze kubwira Yesu ngo nze ati ngo aratera intambuko aja kuroka Yesu aramufata. Erega ni wajiyo Yesu ari ntuzoroka. Oya azogufata ukuboko. Azogufata. Azokubona mu mutima by'ukuri ko wamurondeye kandi uri kuja iyari azogufata ukuboko. Kandi aha ndazi benshi bavuye kure kandi twese twavuye kure ariko twaje kurondera Imana. Ndabifurije kubona Imana. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Nuko muririmbyi acabati birondere ndabirondere ivy'Imana birarondegwa. Ivyo tubimenye kuko umunebwe ntiyimbura ariko umunyamwete ngo azokorera abami. Yesu naje. Amen. Kandi azotunga kandi azomererwa neza. Ni nkuko turiko turasenga umuntu w'umunebwe yaryamye ntavyaronka. Ntavyaronka. Ariko tuzakurongera ngaha wasigaye hari ntavyaronka. Ariko wagize umwete arabironka, umutima ugatotahara, impwemu igatotahara, akagira ico yirata. Yesu abahezagire. Amen. Nuko reka turabire hamwe ijambo ry'Imana. Yego. Acaravuga ngo ivy'Imana birarondegwa. None rero natwe twaje kandi umuntu wese yaje Imana yo mwijuru imugendere kandi mugirire neza. Yesu abahezagire. Amen. Turabire hamwe ijambo ry'Imana riri muri Matayo 11. Matayo 11 ku murongo wa 2. Matayo 11 ku murongo wa 2 aravuga ngo usome mu izina rya Yesu. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Yohana umubatizi atuma kuri Yesu. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora. Atuma abigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Yesu arabishura ati nimugende mumubarire. Genda mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahigwa
uwo ibyanje bitazotsitaza. Yesu nabahezagira. Amen. Luka 7:11 bafatire rimwe. Luka 7:11. Washitse twese. Luka igice c'indwi umurongo wa 11 haravuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako, abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti byuka. Wari yapfuye arabyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose bategwa n'ubwoba bahimbaza Imana batu uvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira i Yudaya hose no mu gihugu cose gihereranye naho. Yesu nabahezagira. Ndiko ndavuga Yesu icamuzanye. Yesu nashimwe. Yesu icamuzanye nibi bikorwa byo gutabara, nibi bikorwa byo guhumura impumyi, nibi bikorwa byo gukiza abagwayi. Kandi Yohana yari yarabwiwe ubuzoza, kandi abwirwa ngo ni integuza ije gutegurira Yesu ahazoje. Hanyuma araza, amaze kuza barabimuhora, ariko avuga Yesu baramufata gushika aho bamukubise bakanamufunga. Amaze gupfungwa afungwa igihe kirekire, uwo yari yaravuze arateba araza. Yesu nashimwe. Aca avuga inkuru ari mu gasho mwibohero, ati ibyo numva nibiki? Amura ngo n'umuntu akize, ngo genda mumumbarize ko ari wa wundi nababwira. Genda mumumbarize ko ari we, nuko twitega uwundi. Ntiyamubwiye ngo ndiwe. Baraje baramubarira ati Yohana aradutumye. Kuko Yohana yarubahwa, kuko Bibiri ivuga ngo mubabyawe n'umugore niwe aza namba 1. Yesu nashimwe. Yohana nta umuruta mubabyawe n'abagore. Yohana kandi yabaye integuza, kandi ijuru ryaramushingiye intare. Nuko Yesu acaramwibishura abigishwa ba Yohana ati genda umubare ngo impumyi zirahumuka, abacumbage barabasimba, abagwaye imibembe bakize, abapfuye barazuka, abababaye abagwaye barakira. Yohana aramenya ati ni iby'ukuri uwo niwe. Kandi ngo ababagiye Yesu nawe abashingira intare ati uwo Yohana yatumwe n'Imana kuntegurira inzira nzocamwo. Yesu nashimwe. Hanyuma mumbabarire, hanyuma harabaye igitangaza, kuko amaze kuza muri ico gisagara hari umubabaro, hari impfu zitagira izina, hari ingwara zitagira izina. Hanyuma umupfakazi yari yabuze, abura umwana wiwe w'ikinege. Yesu nashimwe. Abura umwana wiwe w'ikinege. Yesu adutabara. Amaze kubura umwana wiwe w'ikinege, hanyuma baramutwara bagiye kumuhamba. Ariko Yesu we wabona mu mutima, yarabonye umupfakazi ko ababara, yarabonye igisagara cyose ko kibabara.
yarabonye ingene bagiye guhamba umwana w'umupfakazi ngo amufise ari kinege, ngo ivyo bimubabaza mu mutima, ngo bimutera ikigongo. Hanyuma baca baja guhwana n'abagiye guhamba, ngo aca arabahagarika ati hagarara, Yesu nashimwe. Mariya nyina wa Yesu yari yabonye ko umwana yabyaye atari umwana asanzwe, yarigeze kubabarira ati uyu muntu icababarira mu gigiriki mu gikore, uyu muntu icababarira mu gikore, hajya ntawe uhagarika abagiye guhamba. Korotege igiye guhamba bose barabisa, kandi imiduga irahagarara. Yesu nashimwe, irahagarara. Nzi ngo nakaramanyama oya bagiye guhamba arahagarara, ariko hinge ndabamarire kandi ntawe uhagarika abagiye guhamba. Ariko bose amaze guhagarika ati muhagarare bantu bo muri iki gisagara muherekeje uyu muntu, namwe mwikoreye ikiziga muhagarare. Haba bo abantu bose ati ni Yesu, mwumvire kuko bari barabonye ingene Mariya avuze ati emwe icababarira mu kigiriki mu gikore, baca babona igitangaza. Hanyuma barahagarara, bamaze guhagarara bene data ngo bimutera ikigongo, ngo arababara. Bose bahanga amaso ikintu agira akore, ngo acabarira abahamvyi ngo hagarara, barahagarara. Ngo acakora kuri ca kigagara, aca baratishira hasi, barashira hasi. Ngo acavuga ngo muhungu vyuka, ngo aca aravyuka. Amaze kuvyuka igitangaza kiba kirakoretse. Yesu nahabwa icubahiro, amen. Amaze igisagara cose baranezerwa, baravuga ngo noneho Imana yo mwijuru iri mu bantu bayo, hakoretse igitangaza. Rero nuko ndiko mvuga iki? Ndiko ndavuga icazanye Yesu. Icazanye Yesu nugukiza, icazanye Yesu nukubohora, icazanye Yesu nugutabara. Hanyuma Yohana caravuga ngo genda mumumbarize kwariwe canke twitege uwundi. Acaramara ati genda mumubwire namwe ati impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, abagwaye barakira, genda mumusubize ivyo. Acaratahura ko ari Yesu w'i Nazareti. Yego, nuko yarashitse saho yakoze gusa, yarashitse n'ahantu hari urwaye imyaka 38. Yesu nashimwe, aramushikira aramubaza tukora iki ngaha? Ngo ndagwaye. Yesu gira yarabiyobewe, ngo ndagwaye. Ati byagenze ngo je narabuze unyinikira, ngo mwira ngo kuko ngo yamazi azingurutse ngo bandi bose bantangayo, bagutangayo. Ateko ati ndabivuze ikorere ikirango cawe utaha. Ngo yumva imitsi ngo kakakaka. Yaramaze imyaka 38 agwaye, yumva imitsi, yumva ingufu, yumva araterura birakunze, arazinga ikirago birakunda, arahaguruka aragenda. Ico se gitangaje. Ashaka ngo genda ntubivuga ati ndabikora. Agiye ati duhuye n'umwami w'abantu. Kuko Yesu yariwe kidenge bashungurukirizamwe abantu. None nitwa umve bene data, kuko benshi yababarira ngo genda ukwizera kwawe kuragize iki? Kurabukijije. None hano twatambutse intambwe. Yego. Nuko Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe. Amen. Nuko rero yaraje umukozi w'Imana Pastor niwe yatubariye ngo wewe kuyobega umukuru ngo mu gihe yaje Yesu adutabara, ngo wewe kuyobega umukuru, ngo hari igihe umukuru aza akahaca ugasigara batati mbego ninde uwarenganye. Ati ni naka, ati yo sinamumenye, reka namuramukije nabi, reka sinamwakiriye. Yesu adutabara. Nuko Imana itugire neza. Dusome kandi dusome
Mariko 11 Utangure Yohana 12 Yohana 12 Chaturangiza Yohana 12 umurongo wa 13 Yohana 12 reka duhere ku murongo wa 12 Yohana 12 ku murongo wa 12 havuga ngo Yesu ashiki Yerusalemu ari kunyana y'indogoba twahabonye bukeye bwaho ishengero ryinshi ryari ryaje i Yerusalemu muri iyo minsi mikuru bumvise ko Yesu azayo babira amashami y'ibigazi baja kumusanganira basemerera bati Hoziyana hashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho niwe mwami w'Abisirayeli. Kandi Yesu abonye inyana y'indogoba ayicarako nk'uko handitswe ngo ntaco utinya mukobwa w'i Siyoni, raba umwami wawe araje ari ku nyana y'indogoba. Ivyo abigishwa ntibabitahuye ubwa mbere, ariko Yesu amaze guhabwa ubwiza bwiwe niho yibutse kw'ivyo yabyandikiwe kandi ko ari ivyo bamugiriye. Nuko rya shengero rimushingira intahe rimwe ryari kumwe nawe, hamwe yahamagara Lazaro ngo ave mu mva akamuzura mu bapfuye. Kandi nico catumye ishengero rimusanganira, kuko bumvise ko yakoze ico kimenyetso. Yesu nashimwe. Amen. Aha naho aba baramumenye, bamwe basasa ibitenge, abandi basasa amashami y'ibigazi, kandi ngo bayakura kure bamusasira. Abandi ibiti, amababi y'ibishami by'ibiti. Muramaze kubona bakira umukuru yubashwe, ariko Yesu asumba abakuru mumaze kubona, kuko ibikorwa akora nta mwana w'umuntu abikora, akora ibikomeye. Yesu niwe yikoreye ibyaha by'abantu arabishikana ku musaraba Igorogota hakorewe ibikorwa bikomeye, i Getsemani hakorewe igikorwa gihambaye. Yesu arashika arabidugana, nuko abo baramusasiye ngo baca amashami y'ibigazi. Yesu yaranezerewe ataba bamenye, ariko hari ibisagara yandiririye. Yavuze ngo mwabisagara ngo nakoreye ibikorwa bikomeye iwanyu ngo ntimwanyakire. Yesu adutabara, Yesu atugirire neza. None rero bene data, aba baramwakiriye mu mutima, aba ngo bamusasiye ibigazi, aba ngo bashashe n'impuzu bambaye n'ibitenge. Bamaze kumva ko ari umwami Yesu barasasa, baravuga ngo umukiza aratuvukiye, baravuga ngo umukiza tumwakire, baramwakira. Aho hantu yakora ibintu bikomeye, impumyi zarahumutse, abagwayi barakize. Niho yashika kwa Lazaro. Ashitse kwa Lazaro baramubwira inkuru, Marita na Mariya baramubarira ngo yuba hano, ngo Lazaro ntaba yahwe, ngo musaza wacu ngo ntaba yarapfuye. Ngo bimutera kubabara, ngo ari hehe, ngo mwamuhambye he? Aravuga ngo maze kane, ngo yaraboze ateka ndangira. Ngo sinababariye ngo nimwizera murabona igitangaza. Murumva igikorwa Yesu camuzanye, ukiza, kubohora, gutabara. Yesu nashimwe. Kubohora abababaye. Marita na Mariya bari bababaye, ngoya ngo amaze kane ubu yaraboze ateka ndumuremyi. Haleluya. Yego, yaretse kubabwira gusa ati ndangira natumwe na data, kandi igikorwa yantumye ndaje kugikora.
araza arashika aramubarira ati ni hehe, ati ngahajya barereka igitangaza rero agira ko ikintu yababariye barati kura kijya kibuye. Murabona igitangaza, kura kijya kibuye gikura, ngo baragikura, ikibuye kiratembaga, ahagarara hejuru y'imbati Lazaro. Haleluya. Umva umunezero, umuryango wa Lazaro wanezero, umva umunezero Mariya na Marita banezero, umva ingene yabakuye ku mubabaro, yari yarababaye atarasinziriye ntaco azoba, ariko igikorwa yariko arakora kwari kugira ngo abantu bo muri ico gisagara bizere kuko yanyaruka yavuga ati yari yaravye, siko erega yanyaruka bataramushingura ateka numuhumvyi yari yaravye ariko yarabateka. Reka iminsi kwire, reka bimenyekane ko ari data yantumye, reka bamenye ko ndi Imana, nawe tivuga, reka babimenye, reka bamenye igitangaza Imana ikora, reka bamenye icanzanye ko naje guhoza abarira, kubohora ababoshwe, ibipfamatwi birumva, abarira bahore, ababoshwe babohoke. Imana ishimwe. Nuko arakora ico gikorwa. Lazaro babona aratanzamuza, Lazaro babona arikanguye, Lazaro babona aricaye, avati haguruka Lazaro. Lazaro arahaguruka. Yesu nashimwe. Nuko mu gihe giheze wa mwana yari yamusubije nyina, ati umwana wawe suri, nguyo ni muzima. Abahamvye baratangara, asubizwa umwana muzima, barataha. Lazaro amaze kane mumba avayo, ngo afise ubwiza bumwe butovu, ngo asa neza, amuha Marita na Mariya ati mwitahire. Yesu nashimwe. Nuko murindi yavuze iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo Mana ikiza abagwaye, iyo Mana iharira ibyaha, iyo nyene iyo Mana ya Aburahamu, iyo Mana ya Daniyeli, iyo Mana nzokorera. Yesu abahezagire. Iyo niyo Mana. Muntu waje hano ntiwihenze na gatoya, oya shikiriza Yesu bikugoye, muremeye ku mutwaro kuremereye. Hari aho umuntu abaho asa n'uri mu gasho, muravyemera? Yego, asa n'uri mu gasho atabona ingene yokikuramo. Ni Yesu agukurayo, avuga rimwe. Koroneli yavuze ati naho utoshika imuhiri wanje, vuga ijambo rimwe gusa, umuhungu wanje ndaza kubona kiza. Aca matigene kwizera kwa kurabukijije. Niho ngibona umuntu yizera, kuko yamwita umunyamahanga, ariko aravuga ati ndakwizeye mwami wanje. Muntu waje hano urondera Yesu, ndakwifuje kumubona. Muntu uri hano hari igihe wumva umengo uri mu gasho, hari ibintu bikuboshe, bikubohore mu izina rya Yesu. Ikiganza ciza c'Imana kikubeko, uze gutahana amahoro n'umunezero. Yesu abahezagire. Amen. Dusenga Imana. Mana yo mwijuru, urakoze, turagushimiye igikorwa wakoze ukaturungikira umwana wawe kinege, kugira ngo mwami dukire, tubohoke, dutabara. None rero turi hano mu izina rya Yesu, nta wundi dukoranije atari wewe. Kaze mwami, kaze bitari ibyawe bihunge, kaze mu izina rya Yesu. Kaze mwami, wongere ukora igitangaza. Ego uko warejo no munsi ni kuri, uko wakiza no munsi urakiza. Umuntu yaje afise umutwaro mwami umuremurure, waje afise ingwara umukize
zobukoze mw'izina rya Yesu. Uwaje aboshwe abohoke katika jina la Yesu. Turasenze Mana tuze kubona ubwiza bwawe uzobukoze nyakubahwa. Urakoze bwirukiro, hezagira umwanya uri imbere, hezagira umukozi agiye kubandanya, ishimwe ribi ryawe n'icubahiro kibi cawe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagira.